Yosiya umwami w'Ubuyuda gushitsa no ku mpera z'umwaka ugira 11 Zedekiya mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda ari ku nganji rishitsa n'igihe abi Yerusalemu bajanywe nk'imbohe mu kwezi kwa gatanu. Nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda narinda kuzi kandi utarava muri yo. Mwaritambukira ku 11 usomo tw'amajambo usoma umurongo wa mbere usome no wa kabiri umurongo wa 11 no wa 12. Yeremiya yerekwa iby'ishami ry'umurinzi n'iby'inkono ibira. Maze ijambo ry'Uhoraho rinzako rirambaza riti ubonye higa Yeremiya? Ndavuga nti mbona ishami ry'umurinzi. Maze Uhoraho aranyishura ati witegereje neza kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Amen. Subiramwo uwo murongo wa 12. Maze Uhoraho aranyishura ati witegereje neza kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Amen. Amen. Komera Imana amashi. Ujya ndarangije tugomba gusenga. Imbere yuko dusenga witegure gutanga ryashikanwa ryo kuriha hano twabishizemo intege nke nyinshi. Imigwi mwarabyibagiwe kandi bikomeye. Nubwo ndabivanze ariko ndagusobanura kugira duce dusenga. Hanyuma uze gutanga ushizemo imbaraga kugira tuve mu irideni. Nagomba dufate ku kwezi turangize tuhagarike ibikorwa byose ariko ku kwezi turangira byogenda. Amen. Tugwana intambara turabe ko twoheza irideni. Ideni rirababaza. Murakoze. Hanyuma twari kumwe narababwiye ibintu bijanye n'umutaka. Uyu mutaka ugiye kuba hejuru y'ubwoko bw'Imana. Tekereze muhore umfashe muhore kuko tugomba gusenga. Namenye amakuru ko abadayimoni cyangwa abarozi barazinanyi baragira amanama bagahura kandi cyane bahura ku munsi wa Mungu nabo nyene bafite amashirahamwe bagahura. Amen. Rero bafise ishirahamwe bariyegeranya bagakora ibintu bikomeye bagatanga ibimazi. Hari umuntu iwacu yamenyekanye iyo bagiye guhura n'umuntu acakata. Iyo musangiye inzoga agutwara umukenke baravuze ukuntu abigenza cyupfa nabi. Umuntu yararahiye ku musozi aravuga ngo usibye abiwe nta muntu azomuterana imbere umusozi wose n'agasozi kose kandi by'ukuri ubirabye nta muntu aratera imbere kuri uwo musozi. Amen. Aremera akakugendera akava hirya kaza sha abarozi nabo ukuntu bakundana ntawe atagusomeje aragerageza. Yesu ashimwe. Ariko hari uburinzi bw'Imana Imana yashize kuri kino gicaniro. Amen. Yesu ashimwe. Ikibazo tugira twe turabimenyera mu materaniro ku mugoroba dimashe. Imana yakoze ibintu byinshi kandi vyababaje abadayimoni. Sinzi ukuntu Imana yambwiye abantu babana b'abakobwa bafise ikibazo banduye batabigizemo uruhare. Mperuka nabivuze nsanga baje
kandi Imana yari impamagariye, yari impishuriye umwe muri bo, yari afise agahinda gakomeye. Kandi muri babiri babikoze, baratabawe, maze kwakira babiri bagiye kwa muganga bakipimisha bagasanga bakize. Nabagiye muze mwongere musubireyo. Impamvu uzobona ubutabazi utevye, twe turasenga nawe buri mu matiku, baririmbye nabi, ntibadushize imbere, ntibampaye mikrofone, ariko waje wewe yajya afise umutima wo gutabaga. Niyo mpamvu abantu batevye hano kugira abantu batabaga usanga bigoye. Abandi tuza gukora ibi bikorwa byo gusengera abantu, muba mwibereye mu maselfie, mfotora ngira uku ndabira uku, kandi turiko turabohora abantu. Sinzi ukuntu Imana yanyimpishuriye abantu bariko imivumo, mu bantu bampamagaye mu gitondo. Nyamuntu yambwiye ngaraza kuza sapremidi, yambwiye kari ruguru hariya. Tuvuga abantu bajyamanye n'abana babo, abantu bariko imivumo bajyamanye nabaye bafite bajyamanye ni bavumwe, muze mubarabe. Abantu bajyamanye abahungu ku bahungu, abakobwa ku bakobwa, ikintu cyatumye Imana imanukira Sodomu ikarimbura. Hari umuntu yamamagaye arambwira ati jewe rero umwana wanje w'imfura naramutanze kandi yaranapfuye ntakiriho. Yambwiye ngo ndaza apremidi kuko ndi mu kaga gakomeye, byankuriye umuvumo. Twarabivuze cyane, mugato ukabivuga nawe wibereye muri selfie, kandi karandezi wawe ntizemerera kugira ahantu uva. Amasengesho y'iminsi 70 tuyarangiza nawe ukaba uri muri selfie. Hari amakuru udafise, kandi iyo tuzisohoye tuzisohora zinjira mu bantu, zija mu bantu. Tera haleluya! Ariko ndumva imbaraga z'Imana zija gutabara abantu b'Imana. Tera haleluya! Banishimwe mwajya amateraniro yarimwe abatinganyi bakomeye. Nakiriye umwana w'umudamu muganibaza ko ari mu kubyara cyangwa azobyara vuba. Arambwira ati ibintu mwakoze cyangwa mwavuze nakaga nagiyemo. Ambwira umukobwa yamwinjije na n'ubu yabaye umudamu aguma abona nyamukobwa. Yamukoreye ibintu yamwinjije mu isi y'umwijima. Arambwira ati yarambwiye ngo ntituzongere no gukorera Imana mu rusengero kubera ngo ajye amafaranga ngo nayo pasiteri ajye. Yari afise mama wiwe ahantu arungika amafaranga, akabwira ati jewe urabona ko ntakijya gusenga, genda untangire mu rusengero. Aramubwira ati rero pasiteri hari ibintu yakoze kugira ngo bakirisu bagwire, ahubwo uzurayampa jewe. Nutaraba neza ujya wita inshuti azogushira muri Gehinomu. Arambwira ati kuva icyo gihe nagize inyatsi, ndarandagwana nabo bazimu, mbohora untabara kuko ndapfuye. Nawe tukabivuga wibereye muri selfie, uri matiku, je ntibankunda, je baranyanka, ariko abandi Yesu ashimwe. Tera haleluya! Tera haleluya! Mana ishimwe. Yararize yambwiye ngo mbabarire, kandi karimwe kayobwiye je atawundi abizi, nije ndabizi. Ariko hari nabandi bari mu iyo myuka nkeneye kubohoka uno munsi. Amen. Navuze abantu bavumwe, yabwiye umwana naramutanze kugira ndonke amafaranga ntanayo nabonye. Rero unyitege ndaza kuza premiti. Amen. Rero numvise Imana ivugana nanje ibintu byitwa umutaka ugiye kuba hejuru y'ubwoko bw'Imana. Amen.
nabyutse nijoro bene data bariko barasenga, niyo basenga je ntidusengana, numva induru zivuga, numva abantu bavuza induru, hanyuma numva nduke gusenga, ndasenga, hari saa sita irenga, ndagenda ndasenga, kubera bari indani je nasengeye hanze, nari nicaye hanze kwibuye, bandi bari kubakubita basenga. Ajya amasengesho arafise umumaro. Hanyuma nari nsize nakije akantu k'imibu, njyama bajyamye hafi saa 8, hari saa 7:30, ningiye nsanga biro yose yuzuye imyotsi, kumba abadayimoni bagira abantu ririreyo, Imana biramvyuye. Amen. Washaka nafashe n'umwanya wo gusenga urenze n'uwo nahora nsenga. Reka nkubwire ngo hari umwumvuri uri hejuru yacu. Narimvuze ngo hariho umwumvuri umanitse hejuru yacu, kandi Imana irinda ijambo ryayo gusumbya ukwirinda buri kintu cyose. Ndatangarije umurozi yari inyuma y'ubuzima bwawe akuva inyuma mu izina rya Yesu. Tera haleluya! Ariko haleluya! Imana ibahezagire. Narimvuze ngo Imana ibahezagire. Ikirere sinzi, hari abantu batamotegwa, usanga naho ibyo babinuka cyangwa bikamuna mota, ugasanga ntibimotegwa. Kuva ku munsi w'ejo ikirere ntabwo cyari cyifashe neza, kandi n'uyu munsi ndavyumva, ariko kubera twabimenye. Haleluya! Hari imbaraga z'Imana zigiye kumanukira muri kino kibanza, ziturira buri kimwe cyose gihagaze hejuru y'ubuzima bwawe. Mugare ku mujyana. Ndarangije. Muhaguruke. Hari umurozi yateranye hano kugira yumve ko twamumenye. Yazanye ibuye ry'isabe gatoya nikakoresha. Reka nguhe itangazo. N'ejo narabivuze kuri radiyo, abarozi baroga ibicaniro atangura buri umwana we wifura. Nakomeza kongera akagaruka azobura umuhererezi. Nagaruka Imana izomugire paralise. Shima Imana ko yumvise ibyo ndayisabye, kandi buri Imana yavyumvise. Wewe rero ugira imikino, bo bari mu kazi kandi bakora ku muvuduko. Amen. Uwo muntu mwumvise mvuze arazwi, abantu bose baramuzi, ku gasozi nta n'isoni bakigira. Nta soni bagira, ni ku mugaragaro. Ibintu n'ubishiramo intege nk'iyo bashizemo umwete. Tuvuga ngo twaje gusenga, ugasanga amateraniro aheza umuntu ari hanze, kandi haheza indwi utaza no muri burakeye ntuza, kuwa kane ntuza, kuwa gatanu ntuza, kuwa gatandatu ntuza, nta nahamuze. Iteraniro rigahera uri mu mafoto. Reka ndakuburire, umunsi zakwinjiye ntuzompamagara. Amen. Amen. Haleluya. Muntu twasengeye kuwa gatanu ari ngaha ku mugoroba. Muntu twasengeye kuwa gatanu ku mugoroba yaratugoye, baje yanira
bamukorokana n'imoto. Nawubwiye nutagaruka ejo uzongeye kukuniga ntuzompamagara. Yesu ashimwe. Ndumva ikirere Imana igiye kucugururira umuntu wese ateraniye muri kino kibanza. Tera haleluya. Fatishikanwa